jewe ndakaze ego vuga izina nkwiriye urwego jewe ndakaze ego vuga izina nkwiriye urwego nindapinga muzane ngaho urushinge ndarugendana ndamujombe ndamusugumidaho makasabe msama Dr. Yo, what's up guys, ni Olègue. Ushaka kunyita urwego canke andi mazina wishakira. Jewe ndakaze ego vuga izina nkwiriye urwego. Nkuko mubona ngaha ni Olègue, nagarutse mu gihugu cacu c'u Burundi ciza cane. Iyo nahora mu gihugu c'u Rwanda ibintu byose byagenze neza, mbere bigenda neza gusumba uko nari ndavyiteze. Icambere kanshimira Imana kubona yanashikanye amahoro. Reka nshimire mwebwe mwese abarundi mbere n'abandi bantu ntazi mwambaye hafi mu bintu byose nari ndimo. Jewe ndakaze ego vuga izina nkwiriye. Urugendo rwagenze neza, kubona naramazeyo igihe kigomba kungana nk'ukwezi, nuko ibikorwa naringiye gukorayo byari biremereye cyane, byansaba concentration ikwiye. Umwanya mu minsi iza muzokabona, kuko muri rino cinyene tuzogaragaza ibikorwa twagiye gukorerayo. Nuko nzi neza yuko turi muri gwa rugendo rwo kwagura imbibe, kwagura imipaka, tukazana na fan base do mu bindi bihugu, tukabona nkuko dufise vision yo kuzoba abaririmbyi international. Nibwo rugendo urumva twatanguje, ndibaza akamaro je ndakazi, namwe vuba muzokabona. Jewe ndakaze ego vuga izina nkwiriye urwego. Sorry gatonya sinobandanya meze ukwega ni televiziyo ikurikirana cyane. Imo mutriko bro. Atu turashobora kubandanya rero. Nari mvuze ati gushika ubu narakoze imiziki itari mikenya, mugabo novuga ati nibanga kuko ndifuza yuko hari ama surprise amwamwe. Muga indirimbo ubu noshobora kubabwira ko mukado ni indirimbo ndi kumwe n'umuririmbyi akunzwe cyane mu gihugu c'u Rwanda, yitwa Papa Cangwe. Twarakoze audio video, ndafise n'indi nakoze, sinshimye kuvuga naho twayikoranye. Ni ibintu biremereye cyane, muca mutanga kuryoherwa. Gusa kuba mumfise, kuba narabemereye ko nzoguma ndabaha umunezero, vraiment mandaye munkurikirana umunezero wanje aho mwabuza handi muzoronka. Jewe ndakaze ego vuga izina nkwiriye urwego. Mu Rwanda nagiye kwiga, nico kintu ca mbere canjanye, gusa nkigira ku miziki. Ego narize kubana n'abantu, narize gukora ibikorwa bishobora gushikana igihugu cacu imbere, igihugu cacu c'u Burundi ciza cane. Narize comment ushobora kujera fan base z'ibihugu bibiri bigiye bitandukanye mbere n'ibindi. Jewe ndakaze ego vuga izina nkwiriye urwego. Narabonye productions ahandi, ndabona ukungera bakora ama audio video, ndabona n'ibindi bintu ingena abaririmbyi baho biyumvira. Nkuko mubizi nsanzwe nciye ubwenge, hari ibintu mfise mu mutwe navanyeyo. Jewe nta nzigo nzobisangiza n'abandi abifuza bose ko ndababwira, kuko akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Kandi ni vyiza kurahura ubwenge hakujya kugira nawe uhashike ugiriye ku mind zabo canke ku bintu wabonye bakunda, uvuye ngaho kandi ugasubira ukaviza ahandi hantu. Muri ico gihe mu myaka 2 canke umwe Imana igutijije ubuzima, nta kibuza yuko uba umuririmbyi international, nkuko ari byo sengesho ryanje rya mbere. Iby'uburyo nta kibazo, iby'uburyo byaranzimvye cyane, mugabo turizeye abambaye hafi, Imana nayo ibandanye ibaba hafi. Nuko ni gufashanya ngaha kwisi, ni gufashanya Yesu. Jewe ndakaze ego vuga izina nkwiriye urwego. Ibiteramo nama nabahaye umunezero guhera ku mwana ataramenya no kuvuga, kuko nubundi iyo ide ndayifise kuzokora tourner bivaye n'indimo zigiye zitandukanye, nkazunguruka province zigize igihugu cacu Burundi, kugira n'abari ku gatumba canke mu minyaganyaga hose, kuko bose n'abarundi bagenzi bacu, kandi bose nduwabo. Ufise amahera cyangwa utayifise, vraiment jewe kumbona biroroshe cyane, nta kibazo. Yo bro, it's time to game.
Imana ikunda bayo koma amashi sije no hahera mu mpayandi.